Ndabaramutse nanabaha n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV ibashikiriza amakuru atandukanye. Tugarukanye amakuru agezweho ari kuvugwa cane ayavugwa muri politike ndetse tukaza gushimika cane ku nkuru ziriko ziravugwa mu butegetsi. Twababwiye ko hari bombora riri mu bihangange mu butegetsi, tubabwira ukuntu Perezida Ndayishimiye yoba atari we atwaye igihugu ahubwo igihugu coba gitwawe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Tubabwira icuka kibi kiri hagati ya Gervas Ndirakobuca na General Neva, vyose bikaba vyaravuye ku kuntu umugore wa Perezida Ndayishimiye yigenza nkumengo niwe perezida w'igihugu. Ivyo kandi bikava ku kuntu Perezida Ndayishimiye apfudika ingingo n'abandi bategetsi bakuru, ugaca mu gitondo yabihinduye. Ivyo navyo ngo bikaba biba vyahinduwe n'umugore wiwe Angelina. Tubabwira ukuntu Angelina yoba yaragize uruhara mu gutuma Lengiyome Bunyoni ategura gutembagaza ubutegetsi, kuko yabona ko igihugu camaze gupfa, igihugu kirongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, hako igihugu gitwagwa n'umugore kandi hari perezida batoye. Bunyoni ako kagaye niko yanse atangura gutegura uko yohindura ibintu, aribyo vyaje kumuviramwo ugupfungwa ubuzima bwose. Gervas Ndirakobuca nawe muri kino gihe avugwa ko atarabana ryiza na General Neva, nawe rero ngo mu vyoba vyaratumye umuriro uri kuraka hagati yiwe na General Neva ngo nuko umugore wa Perezida Ndayishimiye asa n'uwuriko aritambika mu bintu vyose, kandi ngo muri kino gihe akaba ari we ariko arafata ingingo. Ibintu rero ntago vyoroshe. Angelina Ndayishimiye abandanya kwerekana ko akomeye mu gihugu kurusha n'umukuru w'igihugu, aho bamwe bavuga ko uyo yoba ari nawe mukuru w'igihugu muri kino gihe, ariko benshi bakaba batewe amakenga n'inyifato y'uwo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu, aho bavuga ko Angelina ashobora gukwegera umugabo wiwe. Kuwa mbere igenekerezo rya 19 Myandagaro 2024, mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye nibwo yakoze urugendo rudasanzwe mu gihugu ca Guinea Equatoriale, aho yamenyesheje abarundi yuko urugendo yakoze rwabaye urw'akamaro mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu, ko ari bibiri. Ababikurikiranira hagufi bakabona ko ibintu biriko birabera mu Burundi ari akamaramaza, aho bivugwa ko muri kino gihe abarundi batazi neza utwaye igihugu, nimba ari Perezida Ndayishimiye canke nimba ari umugore wiwe. Ivyo rero bamwe bakavyita akajagari mu butegetsi, aho rero bavuga ko CNDD-FDD yamaze kuzamwo akajagari kadasanzwe, ariko nubwo ivyo biriko biraba, abari kw'isonga ry'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'ibicucuro vyo muri uwo mugambwe ntibibona ukuntu Perezida Ndayishimiye agezaho ashobora kumera nk'uko aho asigaye atwarirwa n'umugore. Angelina Ndayishimiye akiva muri urwo rugendo akaba yavuze ko ari ugutsimbataza imigenderanire gusa, ahubwo atari ugutsimbataza imigenderanire gusa, ahubwo ko ngo yanashikanye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Ivyatumye abantu rero benshi bavuga ko mu ntwaro ya CNDD-FDD atawufise ivyajejwe, ko harimwo akajagari ndetse no guhushagurika, nk'uko rero twabibwiwe n'umwe mu banyepolitike baba mu Burundi kandi bakorana n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, aho yabwiye uruganda rwacu ko igihugu c'u Burundi citiranwa n'umuryango wa Ndayishimiye, kuko umwe wese avyuka agakora ivyo ashaka, ibiheza bikagira ingaruka mbi ku Barundi muri rusange. Ivyo biruko mu gihe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akiva mu rugendo yaciye yihutira kubishira ku mbuga ngurukana bumenyi, abicisha ku rubuga rwiwe rwa X ko mu vyamujanye harimwo n'ubutumwa bwa Ndayishimiye Varisito. Iyo Twitter nyene ikaba yaciye ifutwa inyuma y'iminota 33. Bamwe rero mu babikurikiranira hafi ibibazo vy'u Burundi batanguye kuvuga ko aho banegura ivyakozwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, akaba yanditse ko ari umunezero udasanzwe yagize igihe yariko araha ubutumwa bwa Ndayishimiye umukuru w'igihugu ca Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbosongo. Iryo jambo nyene akaba ari ryo yaciye afuta inyuma y'umwanya utanikwije isaha, aho yoba avuga ko yihenze kuvuga ko yari yajanye ubutumwa bwa Perezida Ndayishimiye. Aho rero tukaba twokwibutsa ko akenshi ububa
ajejwe gushikana ubutumwa bw'umukuru w'igihugu akunda kuba ari umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu muri kino gihe akaba ari Albert Shingiro. Bitaba ivyo uwundi akenshi yizerwa n'umukuru w'igihugu kumushikanira ubutumwa ni umushikiranganji wa mbere cegera ciwe canke uwundi yohitamwo. Ibi rero bikaba vyateje ikibazo gikomeye cane kubona umutambukanyi w'umukuru w'igihugu atanguye kwigenza nk'uko, benshi bakabona ko igihugu c'u Burundi kirimwo akajagari kandi ko no gutera imbere bizogorana. Nyuma yaho rero Perezida Ndayishimiye agaragaye ko adashobora kurongora igihugu akaba ariko aratwarirwa n'umugore, abarundi benshi bariko baribaza ubwo siwe perezida Angelina Ndayishimiye siwe yoba ari perezida nk'uko nyene nabikubwiye. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu nibwo yanditse ku rubuga rwiwe rwa X canke yahoze ari Twitter muri ano majambo ati: natewe iteka ryo guhabwa umubonano kuri uwa 19 Myandagaro 2024 na perezida wa Guinea Equatoriale Nyinicubahiro Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Twagiranye ibiganiro bikomeye bijanye no gutsimbataza ubushuti hagati y'ibihugu vyacu, twongera twigira hamwe ibisata bishasha byo gufashanyamwo. Ndasubiriye gushimira perezida n'umukenyezi wiwe kukungene banyakiriye neza n'ingene mbandanya gufatwa neza mu kiringo cose nzomara hano. Imana ibandanye guhezagira ibihugu vyacu. Ayo ni amajambo yavuzwe na Angelina Ndayishimiye. N'ubwa mbere umupfasoni w'umukuru w'igihugu ari waja kuganira n'ibihugu vyo hanze ibijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Cahora ari igikorwa c'umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu hamwe n'userukira Burundi mu makungu. Haraho bishika uwundi mutegetsi wo muri leta kajana ubutumwa bwa Perezida Ndayishimiye ku bandi bakuru b'ibihugu, ariko ivyo biba mu gihe umukuru w'igihugu ari we yamugenye. Kubw'amategeko nabwo umupfasoni w'umukuru w'igihugu nta kibanza n'ububasha na buke yafise muri leta no muri ivyo vyo guserukira Uburundi mu makungu. Ico bikoze Angelina Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu azokwandika mu mateka y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Igihugu c'u Burundi cageze yuguruye biro muri presidence. Imbere yuko winjira kwa Perezida Neva ubanza ugaca mu biro vya Angelina Ndayishimiye. Imvugo Angelina Ndayishimiye yakoresheje hano ntinavuga ko yoba yarungikanywe ubutumwa n'umushinga ntahe wiwe. Ivyo yari yavyanditse mu butumwa bwabanje, ariko yaje gusanga yoba yihenze canke se atoba yerekanye ubukomezi bwiwe ndetse n'ubuhangange afise mu Burundi. Yaciye abifuta maze avuga ko nk'userukira Burundi afata ingingo ku bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Imvugo yavuze ati hagati y'ibihugu vyacu nayo isanzwe ikoreshwa n'abakuru b'ibihugu. Birazwi ko bishika abapfasoni b'abakuru b'ibihugu bakagira ububasha budasanzwe ku bagabo babo, ku buryo mu vy'ukuri abo bakenyezi ari gusanga batwara ibihugu. Ariko niyo bimeze gutyo, abo bakenyezi barabinyegeza, ntibashobora kwerekana ku mugaragaro ko ari bo bategeka. Kuwa mbere mu Kakaro mwaka 2022 Perezida Ndayishimiye yatangaje cese ko umupfasoni Angelina Ndayishimiye ari ina Burundi. Ico gihe ntiyasiguye ico bivuga kuba ina Burundi canke ububasha uwo muntu afise mu mateka y'u Burundi. Ntivyari bwabeho ku mukenyezi w'umukuru w'igihugu canke umwamikazi yitwa iryo zina. Kumbure mu bubasha bwa ina Burundi buratanguye kwigaragaza, ariko ivyiza vyotomogwa hakabaho n'amategeko abisigura. Vyinshi rero kuri bino bintu biriko biravugwa cane, benshi babona ko ari akamaramaza, babona ko ari igihugu gitwawe n'abantu batazi ivyo barimwo. Benshi babona ko ari akajagari kari mu gihugu c'u Burundi. Hari uwavuze ati igihugu iyo gifise indongozi mbi, igihugu iyo abari kw'isonga ryaco ataco bariko barakora, iyo abari kw'isonga ry'igihugu bapfuye, n'igihugu ciba carapfuye. Hari uwatanze akarorero avuga ku modoka ishobora kuba iriko iranyongwa n'umudereva canke se n'umushoferi, ariko nanone harimwo abandi bantu benshi, umushoferi umwe ariko abandi nabo bakaba bahetswe muri bisi, uwo batwaye akaba ari umwe. Mu gihe bisi yoba igiye kugira isanganya 100% aba 32 nta na kimwe bokora ngo bayihagarike, nabo
boshiramwo inguvu naho boshiramwo inguvu zabo zose, ariko nanone akibaza ati kuki baba ari benshi bakananirwa ndetse no gusunika ku murongo bisi iriko itwagwa n'umuntu umwe, nuko naho bayirimwo atari bo bari kuri vora, ariko uyu ari kuri vora yokora ibishoboka byose agatumbereza bisi, bishitse naho ikagwa mu manga, hakenerwa ko abantu bose bakorera hamwe bakayikurayo, apana ko haba abayisunikirayo n'abayikurayo. Ni nk'uko rero bimeze mu butegetsi, twese turi umwe, ariko iyo imitwe yo hejuru idapanze neza ibintu neza, ngo na Yesu azorinda agaruka ataho turigeza, kubera ko imbogamizi iba bariya bo hejuru. Nta muntu n'umwe yanka igihugu iyo caswe n'abakuze n'abandi naho bogira gute, ni nka ba bandi baba bari muri bisi kuko ntaco bokora. Biragora rero ko woronka akazi ahagikora akamwana wa mama. Ibi rero ngo ntibihanwa, na twebwe abanyagihugu ni ba bandi batuyobora, ahako rero ko mu mugambwe umwe utari muri uwo mugambwe ngo ntushigikiwe, ibi ngo ntibihanwa na twebwe abanyagihugu. Gutanga ibiturire guhera hasi kugeza mu nzego zikuze, aha naho ubona ko ubutegetsi bwose ataco buvuga. Ivyo rero birababaza cane abanyagihugu, ariko nanone ibi byose bigihari haca habura urukundo. Naho rero ngo muzorara murasenga mufuruguta ngo muteze imbere igihugu, ntimuzorenga umutaru, kuzoba nko gusekura umutwe w'ibuye imbere ndetse no hejuru, muzoguma mukubitana n'izi mbogamizi. Ariko hejuru niyo bamara gucagagura izi mbogamizi, ngo ntawe uzokwirindira ntawe uzorindira ko arakubwira ko gira uku na kuriya, ngo ntawe uzokwirirwa arakwinginga gukunda igihugu, ndetse n'abatahavukiye bazoba bivugisha akibisekuruza vyabo ngo vyari ivy'ico gihugu, bazoza bahifotoreza ku bwinshi ngo bazane n'imishinga yabo aho umutekano wizewe. Ariko nanone aho mu gihugu hakiri akajagari mwene nkaka, batazi ubutwaye ndetse n'uri ku isonga ry'igihugu, ibintu bizobandanya kumera nabi. Benshi bagiye bavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye buri mu bibazo bidasanzwe kandi ko bwose bwamaze kunanirwa. Hari benshi bavuga ko umugore amaze kuba yifatira ibintu mu minwe gushika ku rugero nk'ubwo, ngo niko rero ababona ko atawundi ashoboye guhindura amateka. Gutyo rero yarabonye ko umucanshe wiwe ataco ashoboye, reka mufashe hako ibintu biyangara, yopfuma afata ubutegetsi, ngo narirya hari n'abandi bari mu butegetsi nyene bagomba kumukura. Gutyo rero Angelina Ndayishimiye ngo yoba agomba guhindura ibintu hakiri kare. Ariko ngo ntibitangaje ngo nyomba umukuru w'igihugu agendeye Première Dame, ngo none si Première Dame canke Perezida Ndayishimiye nawe ngo yoba agifise izirihe ngorane. Ati nibo batuganza n'umugabo wiwe, none ko abasirikare vyabananiye kugorora nta kundi. Ati ngo ina Burundi, ati n'akataraza kari inyuma. Basha harageze tubirabe, badusubije ya systeme, basha twumve uko bazotubesha mu vyo twiboneye. Ubwo kudeta yarabereye mu buriri ntitwabimenya. Ati Neva yaratewe kudeta n'umugore wiwe, niwe ariko aratwara muri kino gihe, agiye rero kuzoja ngarabitumenyesha buke buke uko nyene vyagenze. Ivyo byose ngo biterwa n'inda. Abarundi turatwengeje kandi nkaha ati umukuru w'igihugu baraye bagwana n'umugore ngo mwonezerwa canke bahukanye. Ati turaremvye ubuhoho amatora aregereje, mugiye kuvuga vyinshi. Arega basha nivyo harya yaramurevye araraba araheza abona ko umugabo wiwe ari ntaco abashije, ahita mwaka igihugu mu bwenge, kuko ivyo ngivyo ntaho nari bwavyumve. Ati none nk'ubu batokongera kwizerwa canke ngo
bibankire kwiba amatora nk'ubu hatwaye uwundi boca babyifatamwo gute kumengo batwaye zirenga zitatu ntibishinge uyo Obiang Nguema wewe atwaye manda hafi 10. Uwo mugore biraboneka ko ategeka umugabo, none nk'ivyo bipira nivyo mumvutano. Ati ibintu birahinduka vyoguma uko nyene, nka ca gisabisho ngo nemere ko n'ubu no mu myaka yose. Ubu rero vyarahindutse, igisigaye ni ukumenya nuko tuzomenya ko uko vyahindutse ko ari neza canke ari bibi. Ewe Burundi twatwenze Mugabe, ewe Zimbabwe kumbe vyari birindiriye Burundi. Ati Imana idutabare. Angeline aganira n'abo bakuru mu Kirundi canke akoresha umwinterpretere. Ati ntawe utihenda. Ati ahari yihenze mu mvugo atazi ivyo yavuze ko bitahugwa ugutandukanye. Ati ukutamenya gukoresha social media apana ivyo arivyo byose gushira ahabona bishobora gukwegera kandi wabifatwa kandi bikakwegera utari uvyiteze. Nkoresheje amaboko nkakwereka mu nda ntucumenya ntakoresheje umunwa. Ati none ubu rero ugomba uvuge yuko Burundi butwarwa n'umuntu umwe, naje naho niryamire ni perezida kuko umutekano urakwiye. Ati kuva na kera narindi kuva Burundi butaritwa Edeni nta mugore w'umukuru w'igihugu yiparatuye nka Angelina, aha ntihobura ivyo atakanga. Ati biraboneka ko ibintu vyamaze kuyangara. Ati nimba perezida yarafatiriwe gutuma umugore wiwe nibisanzwe, nawe umugore nawe nyene ngo mutuma, kandi nimba mubanye neza niyo kwanka, niyo mpamvu bamwita umufasha. Ni vyinshi bamwe n'abandi bavuga, ariko nawe urashobora gutanga iciyumviro cawe muri komanteri kuri no nkuru duheje gushikiriza. Urashobora kutwandikira muri komanteri maze ukadusangiza iciyumviro cawe, n'abadukurikiye nabo bagashobora kucumva tukaza no kukibasangiza mu nkuru zikurikira. Ibihe vyiza kuri mwese.